imyaka 2 irarangiye umugambwe CNL wemewe gukora hisunzwe amategeko. Kuri uyu wa 14 Ruhuhuma umwaka wa 2021 inyankamugayo za CNL zivuye mu gihugu cose zari zahuriye hamwe mu gisagara ca Bujumbura kugira bahimbaze isabukuru y'imyaka 2 uwo mugambwe utanguye gukora ku mugaragaro. Mw'ijambo ryiwe Agatongwasa arongoye CNL yavuze bimwe mu byo bakorewe muri iyo myaka 2 iheze. Ariko rero mu Burundi uce ku mayange muri bimwe twahuye navyo warasamburiwe ingoro z'umugambwe zishika 60 turonderwa kandi twasinganizwa ingoro z'umugambwe zirenga 40 ivyo mugabo byabaye atacamira. Abafunzwe ni benshi, hariho bamwe bazize mama ngo bagiye mu bikorwa by'umugambwe mu mikomine batavukamo mu gihe amategeko aduha uburenganzira. Ivyo rero birakorwa kubera yuko hariho bamwe bashobora kuba badatahura neza ingingo ya demokarasi iyo ariyo, bashobora kuba batamenya yuko amategeko ajana n'uburenganzira. Ariko ivyo byose Imana yadufashije twarabyihanganiye kandi turabyihanganira. Sinureka kuvuga ko no mu bindi twagiye dukorerwa harimo amarimentanya, harimo n'ababorejwe igufa, eka n'abapfa barapfuye, abagiye amazima yongo haragiye amazima yongo, kandi bamwe baheruka bafashwe n'inzego zitwa ko zijejwe umutekano. Mu gihe rero haciye iminsi 9 gusa hahimbajwe ubumwe bw'abarundi, urongoye umugambwe CNL Agatongwasa yasavye ko ubumwe bw'abarundi bwova mu majambo gusa bugashigwa nyabuna mu ngiro. Yohira ubumwe bw'abarundi kuko ubumwe twama tuvuga ngo ubumwe bw'abarundi bwamyeho buriho. Mugabo ubumwe bwo kukarimi barundi kazi mu nkundiye tugerageze guhindura ingendo. Uyu munsi ukumiriye umugambwe CNL ugacuvuga ngo uhagarariye ubumwe ugendera ubumwe, ifi kweli tu wajinga hata kuamini. Ubwo bumwe yego ku rurimi twese turabwumva turamatwara byumva, none mu ngendo ndaho, mu ngendo naho mu nifato mu ngiro birihe? Ushaka guharira araharire mugabo. Uyu munsi uravye mu ntwaro kuva hasi gushika hejuru harimo abasenere bangahe? Hari bangahe? Gira ngo abasenere turikunda. Hari abaje kudushigikira. Haraho murumva bo muri Fode mu ntwaro barimo. Haraho murumva bo muri IPD. Haraho murumva bo mu yindi migambo. Sinzi corona yo nyine yo bafyonde gatoyi. Ariko rero ibyo byose navuze biratwigisha, ahubwo ducivutu biratwigisha. Muri demokarasi ngo ntabwo ugira gute, ntabwo ucika ivutu, ahubwo dukomeze guharanira ukwishira no kwizana, kuko nivyo soko y'amahoro arama n'iterambere. Muri kurakumira uguma ni wasi sibyo? Uri kurabuza abandi uburenganzira bwabo, burya nawe ntabwo bufise, ugira wasi kuwasura. Aha abaharira muraharira akazi yo ageze ko gatanga bigenda gute? Je murandaba ngaha muri za WhatsApp deka yose isohotse abantu subiza biyaranje bagaca bayi kubita mu kirere.
Cena ndaba nonega aha mu Burundi nta bandi bantu bojejwe amabanga kiretse ava mu mugambura muramba barira ariko iki kirababaza mu gihe twese dutanga ikori mu gihe twese dutanga amatagisi kandi ayo matagisi n'ayo makori ari byo bivamo amafaranga yo guhemba abakozi b'igihugu ari byo bivamo amafaranga yo kurangura imigambi kandi imigambi ikabirangurwa n'abantu hageze gutanga akazi kugira ngo abantu nabo basabikanye tuba twashize hamwe bikegurirwa abava mu bwambwe umwe. Mu kurangiza ijambo ryiwe Agatongwasa arongoye umugambwe CNL yagize ico asaba leta. Mu nkundire nyakubahwa amasoko y'intwaro n'abasagasagira intwaro badukundire nk'uko nabivuze batubwirire ziriya nzego ziserukira intwaro hariya hasi. Amajambo avugwa n'abategetsi bo hejuru turayumva kandi nibashaka tukumva yuko aremesha mugabo bishize hariya hasi bikabibindi. Niyo mpamvu turiko turabasaba ubwa mbere mu batubwirire batwarire bose. Umugambi CNL n'umugambi wemewe n'amategeko. N'umugambi wemewe n'amategeko turafite ivyo twiza gukora. Ivyo dukora tubikorera mu mapermanence cyane yandi bikorwa byagutse tukabikorera ahantu hagutse nk'uko twari bamenyesheje. Rero ntacyo dukora cyo mu rufuri, ibyo dukora byose twisunga amategeko. Abatwari bo hasi rero mu batubwirire nibareke ko tunaniza. Permanence yogurwa mu gitondo saa 12 ikugagwa saa 12 ku mugoroba. Nyabo mutware rero atubuza kugura permanence kuko nikibereyeho kandi yuguruwe nuko dushobora kuyihuriramo tukavugana iby'umugange wacu. Ikigira kabiri mu mategeko y'u Burundi igihano cyo gupfa cyarakuweho. Twagira ngo rero tubasabe nimba hari umuntu yiketse ko icyaha nafatwe n'inzego zibijejwe zimushira imbere y'ubutungane. Nimba ashoboye kuronka abashingwamanza bamufashe icyaha cyamwagira intahe mukubite mu gahanga. Icyaha none n'ikitamwagira yezwe asubire yidegemvye. Birababaje kubona umuntu ashobora gufatwa ugaheruka yafashwe ku murango n'abantu bazwi hanyuma akazomba irengero. Ibyo bintu biratukishije kino gihugu cacu kandi birateye amakenga abarundi n'abarundikazi. Ni mudufashe bajya kuba bamutwara kino gihugu icyo kibazo mugihagurukire kuko twese twifuza amahoro, twese twifuza kubaho mu bumwe no mu mwidegemvyo. Iyigira gatatu najyana batume mudushikire kubabijejwe. Uyu munsi mwumvise ibitigiri by'abasenere bafunzwe. Burya abo benshi bafunzwe so kubera bivye, so kubera batutsuye canke batutsuriya. Abenshi usanga akadenderezo, abenshi usanga hariho n'abaciye imbere ya sentare bakezwa n'intahe mugabo kuri kugwa ngo bugurirwe umunyoro batahe kikaba ikibazo. Abari muri situation nk'iyo barashika 105.
bahejeje umunyororo mbwa n'ubu byase yuko basohoka amabohero apfungiwemo. Hariho n'abashika 38 bejejwe n'intahe mugabo byase yuko babugurira umunyororo ngo batahe. Akarenganyo nkaka nukuri sinzi n'iryari tuzogakira. Mugabo abokadukiza ni mwebwe mutwara, ni mwebwe muhagarariye amategeko. Dusabe rero yuko ingingo z'ubutungane zubahirizwa n'uwo ari we wese no kuba ari we wese. Hanyuma ingeso yo kwitwaza igihagararo cyangwa urwego umuntu arimo igahebwa ku neza y'u Burundi n'abarundi, kuko ubutungane budahengamye nibwo soko ry'amahoro aramba. Ubugira kane nagomba gusaba yuko amategeko y'u Burundi yubahiriza abantu mu byabo no mu byabo yo kwisungwa akubahirizwa. Aha twagomba gusaba yuko abatubomoreye ingoro z'umuganda, abazononye, inzego zibijejwe zobihagurukira, bibaye ngombwa bagafatirwa ingingo kugira ngo iyo ngendo mbi y'abantu yo kutihanganira abandi kubera ibyiyumviro bya politike icike burundu mu gihugu. Ikigira gatanu no basaba yuko mu ntumbero yo kugendera mu nzira y'Abarundi bitabereye kw'iby'igihugu byizizigwa n'umugambi umwe, kuko abari muri uwo mugambwe si bo bonyene baterera mu kigega cy'igihugu. Tugasaba rero yuko akazi igihe kabonetse byo kuba ku mugaragaro, ibibazo bitangwe, abantu batoye ikibazo baba aribo bahabwa akazi, mugabo akazi ntigahabwe abanyamugambi. Ikigira gatandatu nagomba gusaba leta iraba ukuntu ihagurukira ibibazo cy'igisata cy'abikorera ibyabo, kuko leta abarundi miliyoni 4,12 bose barondera akazi bakarondera muri leta ntacyo yovamwo, ntacyo yoshobora. Mugabo igisata cy'abikorera itwabo aribo bashobora gutanga akazi, gutyo bakagabanya ubushomeri, gisa naho gisinziriye. Icyo dusaba leta ni yicare isuzume irabe intambamyi ziri muri icyo gisata, izitorere umuti, noneho icyo gisata nticyatera imbere n'abarundi natwe tuhatorera koyoko, na leta nyine itorera koyoko, kuko ubutunzi buzokwiyongera no kubaho neza kwisumbuye. Ivyo birori bikaba byari byatewe iteka n'abashitsi batandukanye. Aha twovuga abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka, abaserukiye imigambwe itandukanye. Aha twovuga nk'umugambwe Iprona, IPD Zigamibanga, umugambwe Paribu na Sahwanya Frodebu. Leonce Ngendakumana yaserukiye abo bashitsi, yateye intege inyankamugayo za CNL. CNL oye! Inyankamugayo oye! Nagomba ku izina y'abatumire ndabashimire cyane mwebwe ku mutima, cyane cyane dukengurukiye kizigenza w'umugambwe CNL. Mwavuze ko ikivugo cyanyu ari ntiducike ivutu, ngira ntigeze acika ivutu namwe CNL oye! Akajambo rero nako gushima no gukenguruka. Habama bambeshera ngo sinshima, undi ntashima, nshime biboneka.
ibi ari byiza ndabishima ndabishimye rero. Ndashimiye ko mwadutumiye kuri isabukuru ariko byangoye gutegera kuko ndabazi kera mwakiriye ndabazi kera muri ba bandi ntimwahindutse mu bintu bizira ntabigira guteka kukuraguzwa muracari ba bandi nyine gusozera rero kuko ntiwava mvuga menshi. Mu gusozera nagomba ndabashimire ku ishaka mwagize ryo gutanguza urugamba rw'uko umuntu wese yokwishyira akizana uko ameze kose uko abayeho kose mu gihugu cyangwa imbarutse twese tukabaho mu mahoro n'umutekano, twese tugashobora gushikiriza ijambo riri ku mutima tanduke baguzwa unakarabura cyangwa aranyumva kandi tugasonerwa tukitorera abadusemukira cyangwa abaturungura badutwaye neza tukabashimira, badutwaye nabi tukababogoza. Rero bagenzi barayamaze ngo igitugu kirakura akagumye muraryumako. Bamenya ko ivyo birori vyarangijwe no gusangira hamwe n'akanyamuneza. Yeah.